Ni sawa? Sawa. Uyumva gute? Neza. Ugwaye iki? Umutima. Usanzwe uzi ivyo ugwaye? Wahora wiga? Mu kangahe? Mu mbere. Ubundi babaca bambwira akimupima uwo muganga yamupimye aciye avuga ati iyi ndwara zoyivurirwa hanze ino mu Burundi ntayivurirwa, kandi byaranciye ivutu cyane. Jewe byaranciye ivutu kuko naciye mvuga ati uyu mwana wanje nuwo gupfa, kuko yari no kwishuri ndavuga ati kurayo kwishuri kuko uyu uyandindiriye kwapfa. Ni hamwe nyene rero Imana yikorera ibyayo nana nubaracariho. Hello guys, mubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri ya Misho TV, twizere ko mumeze neza aho muri hose. Ndakwibutsa wote bwa kuri subscribe uyikore imbere ko nza kuyidondora mvuga izina ryanje. Wote bwa kuri subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere baza bararonka ibikorwa byacu. Utibagiye gukora like canke dislike ndetse na share ku bandi kugira ngo nabo barabe ivyo heje kuraba canke ivyo tukweretse kuno mwanya, ariko utibagiye gukora comment ku vyo uzoba wabonye. Kundi ruhande nuko Rosi presenter kuno mwanya nibaza ko amaze kubibona, niko kundi nyene tugerageza kuzana ibintu kuryohera ndetse n'ibindi ugerageza kubona kugira ngo hagira ico bigufasha mu buzima canke nawe ico ufasha. No kumeze kuno munsi nagerageje kuja ahantu bita Mugahe, naho nyene twicaye kuno mwanya tuje kuraba umwana amaze imisi agwaye, ndetse uwo mwana akabashaka abamufasha kugira ngo aze avurwe kugira ngo agarukana amagara yiwe. N'umwana ubona ko bivugwa ko vyinshi kuri we, yapfukanye ingwara y'umutima. Ubona ko ni vyinshi tuza kumenya kuno mwanya turi ku bavyeyi biwe, ariko gusa nuko twashitse hano tuhasanga abavyeyi babiri ariko tutazi umuvyeyi wariwe, umuvyeyi w'uwo mwana, ariko kumbure turaza kubimenya tumenye vyinshi kuri we. Eka ngire ko ndamutsa kugira ngo tumenye vyinshi. Ndakuramukije. Mahoro neza. Umeze neza? Turashima. Tuyaga nande? Mahoro Fidia. Fidia, wowe urinde ko umwana agwaye? Ni mutoyi wanje kuri ba mama wacu. Musanzwe mubana? Agize iminsi avuye ku bitaro, acabona yuko atokwirirwa aragenda yaba, aca barabaye ngaha kugira ngo mugize ico muterera baze bamubonere hafi. Usanzwe aba ngaha rero? Yego. Urubatse? Je ndubatse. Mfise abana babiri. Mama w'umwana nawe nuwahe? Mama w'umwana nubu nyene ubona twicaranye ngaha, ari wari mama wacu. Yesu nuko bimeze, baratweretse mama w'umwana. Byumvikana ko neza nanza cyo tugenda kwa mama w'umwana kugira ngo nawe tumuramutse tumenye byinshi kubituma umwana afise ikibazo c'ingwara, tumenye niyo ngwara agwaye uko bimeze. Ndakuramukije. Namahoro. Umeze neza? Yego. Abatakuzi bomenya ko witwa nde? Akazina kanje nitwa Winumire Olive. Winumire Olive, umwana wasanzwe agwaye iki? Agwaye umutima utugaye neza. Ego. Ivyo bintu umuntu yumvise umutima utugaye neza, kumbure n'ijyambere nka jewe ndavyumvise, n'abandi kumbure batatahura ivyari ivyo, biba bimeze gute? Ariko arahema imitsi. Umwana wanje hariho abandi usanga aragatoboro, ariko je umwana wanje imitsi iteranya mu mutima, ariko arahema ikigumi ziragaruka. Niko ivyo bintu bimaze iminsi ingahe cyangwa igihe kingana gute? Je nagiye kubimenya ntevye kuko ngira ngo uburyo bwiwanje bwabaye buke. Nagiye kubimenya amaze imyaka 6. Ego. Ucu mutwara kwa muganga kugira ngo mutware kwa muganga byavuye kuko kugira ngo umenye yuko ico kibazo yaragifise, kugira ngo cyo hitamwe kumutwara kwa muganga byagenze gute? Mu kugira ngo ndamujane kwa muganga amenye ukunge nagwaye, nabona umwana aguma yonga, nkamugaburira nkabona ntajya neza, nkabona ntibikunda ko agenda. Niho naciye niyumvira kumujana kwa muganga. Uwo mutwe kwa muganga afise imyaka 6? Ego. Kuno mwenye afise ingahe? Ubu arafise imyaka 8. Amaze imyaka 2 agwaye? Ndabimenye. Ubimenye? Umaze kuja kwa muganga bakubwiye yuko iyo ngwara yaje gute?
maze kumujana kubashoboye gupima iyo ngwara nibo bace bambarira ko ari ingwara yavukanye je urumva nabimenye ntevye. umaze kumenya ko ari ingwara yavukanye nayo bica bigenda gute kugira ngo mubandanye mumuvuza bagi baramuvura gute? Kuko yaramaze gusinzikara cane urumva nabimenye yarasinzikaye keshi aguma afata imiti byanse cane njanja mu bitaro. Yego iyo miti karafata bababwiye yuko ari imiti iza kumuvura kugira ngo akire canke ni imiti yo gufufahaza? ni imiti yo kugira ngo barabe ko yo baramaze kabiri nivura. Ubundi babace bambwira bakimupima uwo muganga yamupimye aciye avuga ati iyi ngwara zoyivurirwa hanze ino mu Burundi ntayivurirwa, kandi byaranciye ivutu cyane. Yesi bakunzi wa Amisho TV twizeye ko muri ko muramubona uyu mumama Agwaye umwana urumva ko ari imyaka igera kuri 2 kuva ku myaka 6 wafise imyaka igera ku 8. Umwana nawe no mubona ngaha yicaye impande yacu byumvikana ko bamaze kumutwara kwa muganga ariko byo gukira byo n'ikibazo. Imiti ngo niyo gufufahaza umaze kumva yuko ari kumuvuza birinze kuja hanze y'igihugu wacu byakira gute nk'umumama w'umwana? Jewe byaranciye ivutu kuko naciye mvuga ati uyu mwana wanje nuwo gupfa kuko yari no kwishuri ndavuga ati kurayo kwishuri kuko uyu uyandindiriye ko apfa. Ni hamwe nyene rero Imana yikorera ibyayo rana nubaracariho kumbura ngira ngo hari imigambi Imana imufiseko kumbura azokira. Yesi imigambi ngo Imana imufiseko kumbura azokira nkuko uvyizera kuko Imana urumva ko ikora ivyayo ata muntu azi imigambi y'Imana. Kuri no mwanya wewe nk'umuvyeyi uri gukora gute kugira ngo no mwana asohoke hanze y'igihugu aje kuvugwa? Jewe ukuntu ndiko ndakora ndaca hano kubagira neza aho numvise hoshoboka hari umuntu w'umugira neza yofasha, kandi nkuko namamvuga umuntu yofasha kuca afise kuko umuntu ari karafasha ntavuga ngo mfise byinshi cyangwa bikeye. Nasanze hafasha umutima, hashobora kuba hari umuntu afise byinshi yobikorera rimwe ariko nta rukundo rwabyo abifitiye. N'uwundi muntu abona afise bike mugakumva afise impuhwe z'uyu mwana wiwanje akaba no w'igihugu. Nibo nasanze bariko barakora muri ubwo buryo. Yego kugira ngo abantu batangure kugufasha byagenze gute? Babimenye gute? Babimenyesheje nande? kugira ngo abantu batangure kumfasha narabanje nkaza ndaca hirya no hino, hari abanyakira n'abatanyakira je kuko maze kubona ko banyemereye ko umwana wanje yoja kuvugwa muri iki gihe naciye jewe mvuga none kuko je aho mboneye bimeze uko navuze ati rugupfa narapfuye ko n'umwana wanje aragiye gupfa ariwe nari mfise. Urumva rero naciye nza ndaca mu nzira zose, naho naciye mbona umuntu anyeretse hariya kuri Buja FM ndagendayo ho baranyakira, handi naragenda ntibanyakire ho baca baremera baratanga ikiganiro ciwanje barampa ikiganiro n'ivyo wanje byaciye bitangura kumenyekana. Yego kuva bimenyekaniye umaze kubona yuko uwungutse iki kuri no mwanya gushikaho umwana ashobora kwegereza kuja kuvugwa? Abaterera baramaze kuza baraca ku nomero bafashije ko, hanyuma rero ndamaze kubona ko ndonka pasiporo zibiri ziwanje n'umwana ziramaze kuboneka. Numva ngo mfise ibyizigiro bidasanzwe. Yego bakubwiye yuko pasiporo ko zimaze kuboneka urazifise wewe? Barazijanye hariya nyene batwakira muri la Bosmarite. Izo pasiporo bazibarondeye kugira ngo muje kuvurwa hanze igihugu ki? Muri Sudani niho batwandikiye, ahantu hari cicaro c'abaganga bava mu Bufaransa, twebwe baturungitse muri Sudani. Yesu sanzwe ufise umugabo? Yego mubana hehe? Ibubanza muri commune Rugazi, province Bubanza. Kuno mwanya uri ngaha mugahahe wahaje gute nubwo twumvise kuri mama uwo mukobwa yabakiriye hano, uwo umugore yabakiriye hano? Mukugira ndahaze ngaha muri ubu buryo bwo guterereza, kuko nari nsanzwe ndi mu bitaro muri Wakarede, mu guterereza naterereje ndi mu bitaro muri Wakarede kuko iyi randevu yuko umwana ashobora kuja kuvugwa nayimenye ndi muri Wakarede, ca ntangura guterereza rero ndi muri Wakarede. Aho mbiriye kwa muganga rero mbona ngiye hariya Ibubanza vyobagora nk'abariko barandondera, tuvuge nka mwebwe mwari kuntora gute ndi hariya ku Gatumba. Niho naciye mbwira uyu mwene wacu ati nkwiye kuba ndagumye ngaha n'umwana kuko nkabondondera muko nozi no ngashikino n'uyu mwana kuko ndamugendana ku mugongo,
nkabona vyongora niho naciye mitamwa kuba ndagumye ngaha yego ubuherutse imbere yuko muza ngaha mugahahe aho tubasanze hari amakuru nari naronse yuko mwavuye muri Rokared muca mutaha muhira ariko mutagiye hari iwanyu ibubanza muca muja ahantu bita nimba ari bukirasazi niyo bari kukanga sinzi ni harihe hajya kukanga niho twari twashikiye hanyuma rero twaraye rimwe duca turaza ngaha mwari muvuye kwa muganga kuri Rokared igituma mwavuye kwa muganga ni kubera iki hama muca muja aho kukanga naho hari kwande uduhereye kutwishura kwanze igituma mwavuye kwa muganga aho kukanga naho nyene hari aba bose ni batoyi banje uyu mama w'aba bana bari ngaha aribo babakiriye niwe nkurikira aho naho kukanga hari uwumukurikira kandi umva bose nabavukanye banje urumva rero nibo bamfasha mu buryo ndino nkiyo ndiko ndavuza uyu mwana hanini ya nibo bakunda kumfasha kuko ndiko ndarondera ukungena uyu mwana nubundi kubera nama ndiko ndagenda nibo baba bampimdaro yego igituma wagiye hariya kukanga uco hamara umwanya rumera hari kubera iki uco zino hajya sinaringiye gucumbikaho nyezina naringiye kwa kahindaro kubera ngaha ntari ndahazi bukiye naciye ndababwira baze kunyereka ngaha mbe ndagumya kuno mwanya uravuze yuko ufise umugabo mubanye gute kugira ngo namwe nyene nk'umugore n'umugabo canke abavyeyi b'umwana Agwaye mugerageze kuraba ico mwokora namwe ku bwanyu uretse ko baza kubafasha kugira ngo umwana agende kuvurwa ikintu dushobora gukora twebwe turi bantaho nikora nta kimwe dushoboye yego nk'ubu rero se w'abana akurikirana abana babiri basigaye muhira kuko ndabafise ari abana batatu mugabo uyu niwe aheruka kwibere nta wundi mwana navyaye rero je ndashima kuko Imana imeze ukuntu imeze nk'Imana nyene je ukubona uyu mwana ariho urumva uyu nagumugumije ku mugongo iyo abana naravyaye uwundi mwana inyuma yiwe byari kungora yego kuko uyu mwana ntashoboye kugenda oya anashaka gutambuka aragenda ahantu hatoya cyane umuntu ariko aramuraba arabona umenga afise ukuntu amera nk'ucangamuka polepole ariko ubona ko neza na neza umubiri si mwiza ari yicaye usanze ariko arakina n'abandi bana wo kwibaza ngo ni umwana yonze ariko agenda akomeye ariko burya ariko akina n'abandi banakina utuntu two hasi ntashobora genda ngo bikunde buriya no mukashi kari yatwagiye yabanje kugenda arahagarara mu buzima busanzwe mubayeho gute ubuzima busanzwe twebwe nko muhira aho mbaye ntunzwe no kuza ndaca ingero ndagukorera umuntu akaguhemba ku munsi kuno mwanya byumvikana ko ibikorwa byo kuja gukorera guca ingero umugani wawe vyamaze guhagarara kubera ico kurondera ukuntu umwana yoja kuvuzwa canke kuvurwa umugabo nawe akora iki kandi yitwa nde yitwa Muhitirare hose nawe nyene atunzwe no kurima twebwe ibikorwa dukora turabarima yego nawe nyene atunzwe no guca ingero ku bantu canke afise kumbura imirima yiwe oya duca ingero Yesi vyumvikana ko ivyo kuja kuvuza umwana bitegeza kubagora cyane barababwiye yuko umwana ashobora kuja kuvurirwa hanze y'igihugu n'igihugu baramaze kukibabwira aho babatumye kuja mu gihugu ca Sudan bababwiye ko hakenewe amafaranga ngaha batubwiye imiliyoni 2 n'ibihumbi amajana mbere nta nibyo nibuka zari miliyoni 2 ariko n'ibihumbi amajana 747 miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 747 mumaze igihe kingana gute mutororokanya amafaranga kugira ngo ayo mafaranga aboneke haciye igihe kuko ninjiye mu bitaro itariki 13 z'ukwa mbere ndahamaze indwi niho baciye bampa iyo raporo yuko umwana ashobora kuja kuvugwa yego makuru n'umwanya mugeze ku mafaranga angana gute nimba ivyo tumaze kuronka nivyo nyene kubera hariya kuri Buja FM ngiyeyo niho baciye babona bamaze kuronka ya passport abiri baca baraha bariya nyene badufasha mu kuzirondera yego muronse passport gusa zibiri byumvikana ko amafaranga yo kuja kuvurwa yoyo atana 10 muri aronka yaye
ivyo tubironse batwemereye ko bazotujana ku buntu kandi tuzovugwa ku buntu nabagira neza urumva muronse iki passport zibiri gusa bijya byo kugenda hari ibindi bintu nasanze bisabwa jewe ndabahaye urupapuro niho mwovyisomera mukabibona rwoboneka kuri no mwanya yego gerageza uzane turara Yes nuko bimeze kuri no mwanya ni Rossi presenter ini ya Misho TV twaje kuraba umwana afise imyaka 8 yigwariye amaze imyaka yagwaye reka mukurindira ko mama wiwe aza ito turaraba umwana nawe ningo kwanza gato ni sawa sawa uyumva gute neza ugwaye iki umutima usanzwe uzi ivyo ugwaye wahora wiga mu kangahe mwambere mbega uho uyumva mitende cyangwa yumva ariko akunda nyene mutende ariko bagomba gutware muri Sudani kukuvuza mu kindi gihugu aho ni sawa ariko Yes nuko bimeze mama w'umwana amaze kuzana ibintu bisabwa kugira ngo baje kuvura umwana Yes nuko bimeze turabe gato ibyamaze kuba biboneka hano yitwa ngo l'enfant nitanga à Charlotte 8 ans de la colline Kayange commune Rugazi province Bubanza est programmé en urgence pour une chirurgie cardiaque au Soudan dans un hôpital italien. OK, ni mu bitaro by'abataliyano. yego OK, nuko bimeze ngo les soins séjour ticket et visa sont gratuits. OK, vyumvikana yuko kubavura ni ku buntu ndetse n'itike kuja muri ico gihugu ni ku buntu no kwemererwa kwinjira muri ico gihugu ico bita visa byose ni ku visa ni ku buntu il sera accompagné par la mère winumire Oliva ni wewe OK nkuko vyamaze kuboneka yuko bazogenda ari babiri wewe n'umwana OK byumvikana ko rero muzogenda muri babiri tukomaze kubibona ivyo basavye basaba rero ngo extrait de naissance photo passeport bagasaba autorisation parentale bagasaba kandi na passeport ordinaire commission médicale ndetse bagasaba n'ikitwa vaccin fièvre jaune na frais de suivi na test covid aller test covid retour na quarantaine byumvikana ko rero ivyo basavye ivyo tutahura hano ni extrait d'acte de naissance ni urupapuro rw'amavuko guno mwana bagasaba photo passeport bagasaba no kuvuga ari twa dufoto tugufi basaba bagasaba autorisation parentale yes nkuko muri ko murabibona ngaho kuri urwo rupapuro tuberetse nuko rero ari go rupapuro rwanditse ko ibikene kugira ngo uno mu mama n'uno mwana wiwe yitwa nitanga Charlotte w'imyaka 8 aje kuvurwa mu gihugu ca Sudan ndetse ku bitaro by'abataliyana biri mu gihugu ca Sudan byumvikana ko neza na neza ari Khartoum mu gisagara uko nuko bimeze rero uno muvyeyi wiwe akaba nawe asabwa ibintu kugira ngo nawe aje kuvuza uwo mwana nuko ceri ikintu nyamukuru basaba nuko haza kuboneka ico twita autorisation parentale kandi amafaranga bakeneye ni menshi cyane ariko urumva ko byose biza gufashwa bivuye kuri mwebwe nk'abakunzi ba Misho TV ndetse n'abakunzi b'u Burundi muri rusange kuko urumva ko tubwirizwa gukundana nk'uko twavukiye mu gihugu cy'urukundo nk'uko abadukuriye cyangwa abadutwara bavuga ati igihugu cy'amata n'ubuki nuko bimeze rero kuno mwanya mama amafaranga kumaboneka babafasha mumaze kubona passport zibivuga ngo mwerekeze mu gihugu cya Sudan kuno mwanya amafaranga mukeneye rero ayashobora kuba nk'izo miliyoni bavuze zose muri rusangi ariko umuntu yifuza kubafasha nawe nyene abigenza gute abasanga ngaha arinda kubasanga ngaha adashoboye kubasanga ngaha bigenda gute yadashoboye kudusanga ngaha arungika kuri Eco Cash yego hariho Eco Cash kubera je ata telefone mfise aba hariya kuri Buja FM barayifise urumva inomero zaho zirahari n'amajana nta kibazo zikugoye kuvuga ahubwo turazandika ngaho izo zigiza kuguma zica ngaho izo babona ziguma zica ngaho nizo ziza kuguma zibereka yuko arizo Eco Cash zabo aba akugira ngo mukoreshe ngaho kuri Eco Cash amafaranga yapana kuri urupapuro oya hariyo Eco Cash
dufise yanyu yo kubafasha. Niyo ikiraca ngaho babona, niyo nyine ikiraca ngaho kugira ngo babone bandike Eko Cash kugira ngo banuke ko amafaranga kuri Eko Cash kuri nimero yanyu nyine hama baheze babafashe. Nuko bimeze hama niyo nyene nijya nyene mwumvise ku radio. Okay, kuri no mwanya rero umva ko amafaranga guma aboneka bariko barabafasha. Eko Cash bamaze kuyibona ko ariyo bazobafashiriza ko mwaravuye kwa muganga muca muraza muhira. Igituma mwavuye kwa muganga ni kubera iki mu gihe tuzi ko umuntu arindirira kuja kuvurirwa hanze asanzwe ari no muhira nibiki kwa muganga barabirukanye cyane? Ni batwirukanye. Hano bwa mbere barabanje baransaba ko notaha kuko abaganga bo bavuga ati twebwe ije dushoboye twarajeje kuvura. Rero uyu mwana arafise imiti aguma afata umwanya wose naho mba ndi muhira burya basa n'umuntu ari mu bitaro. Yego kuko hari imiti aguma afata umwanya wose. Hanyuma rero baca baravuga ati rero raba ko turamuha ya miti yahora afata kuko basanzwe bayizi. Yego ndababwira ati yamara je naho notaha je naterereje ndi ngaha mu bitaro. Sinzi ntaje ntibosubira kumbana kubera je mba kure. Baravuga ati barabanza barabireka baragaruka kandi barabimbarira. Ndavuga toya numva none mwebwe muba mumfashije iki baje kundondera bazondonderera ngaha kubera bazi ko ndi ngaha mu bitaro. Ya munyuma barabona barabinsabye cyane cyane ndavuga nta kundi ni mundungike ntahe. Niho rero naciye niyumvira ati ngiye kure byogorana. Ko camba ndatse ndaro ngaha no muhira naragiye ndabibabarira ko ndi ngaha. Reka tugegeze kubaza n'ubundi twasanze hano nawe tumenye icyari hano nubwo tugerageza kunama tutagenda kwicara neza. Ndakura mu kije na genda baramukije kutangiye kuntwenga nibiki? Oya yumva isoni kubera na kimwe kuko bara ntari nimenyereye kuza ndavugira kuri micro mu bisanzwe niyo mpamvu rero cha numva isoni. Ni ryambere uvuye kuri micro? Okay, cyangwa ni ryambere kandi ubona na kamera imbere yawe? Ni ryambere mbonye kamera. Uti twagufatiye aho tukubonye utari podoro utarisha ko ijya bita ngo fondote ibiki? Tubanze tukure kujya kwisiga? Oya ni ndeko kunyene kweli. Cyangwa isiguya? Oya niguye wanje urumva mugase umwanya wari wose. Yese kuno mwanya tugusanze ngaha naho nyene sinzi ko ari iwanyu. Wowe witwa nde kwanza amazina yawe yose? Nje nitwa Sengiyumva Nadine. Nadine ngaha twagusanze ni kwa bande? Aha ni muhira. Uyu mwana Agwaye yitwa Nitanga Charlotte ninde kuri we? Uyu ni mwene wacu mu miryango. Umaze kumenya yuko Agwaye bo wavyakiriye gute? Narababaye cyane kubera agwaye ingwara nyene ibabaje. Niyumvise nabi. Nawe nkuko uri umukuriye hama akabari asazwa abana iwanyu ngaha nawe uri gukora iki kugira ngo ugerageze kuraba ko haraboterera kugaciye ku inzira z'izina ryawe kugira ngo aje kuvurwa? Cyane ukuri je umenga biran uracukora? Ndagerageza uko nshoboye. Nkajya kuraba abagenzi banje nkababwira yuko bamfasha. Abanse abakunze bakamfasha abadakunze bakareka. Harabumaze gutanga nimero ya limika ya Eko Cash yo gufasha uno mwana bakakubwira yuko ivyo batabishoboye? Oya nabo ntizitanga gusa hari abo nkunda kubwira yuko dufise umwana Agwaye bamwe bakandemesha basi. Uriga? Yego. Turamenyere twe tuciga ku ishure hari igihe tugwaje umuntu cyangwa dufise ikibazo muhira mu miryango haza usanga abanyeshure dufata tukiyunga tugatanga inoti akaba ari uwashinzwe kuzakira hama tugashika ku muntu afise ikibazo ko dusanzwe twigana mbe ku ishure wanyu ntibirimo? Oya bakunda gufasha umuntu yo kenshi iyo hapfuye umuntu niho bakunda kubifasha ibyo bintu. Ibyo kubara byo bavuga ko ari bisanzwe. Barakuremesha nyene bakavuga tuzokira. Kubwo bubaza ko ari byiza kuja gushika ku muntu yafishije umuntu utagiye kumushika ko agikomeye kugira ngo abandanya ari muzima. Oya si byiza ibyo si byiza. Uramufasha akiriho.
hama ubuzima bukabandanya nyamba byanse bigatuma byanka mugabo wari wagiye kumuraba. Yesi nuko bimeze rero umva ko n'ubu ni mwene wabo uno nitanga a Charlotte asanzwe agwaye. Mama mukurangiza usaba iki abarundi bose muri rusange? Jewe ikintu nasaba nuko bofasha kuko kugira ngo umwana wiwanje avugwe kandi si wiwanje umwana no w'igihugu kandi kugira ngo abarabayeho kugera uno munsi agecejwe ngaha n'igihugu kuko jewe ntavyo nari gushobora murumva imiti y'imisi yose nayo nari gushobora kuronka leta yashoboye amayeri yose yo kuza baramfasha nkaguma ndonka imiti rero nguma mfashisha umwana ubundi ho ntabakiriho nibaza rero bo uko igihugu cakunze uyu mwana nuko nababa muri ico bo mukunda bakamfasha kugira ngo aje kuvugwa. Ego Yes nuko bimeze rero aho twari twagendeye witwa nitanga Charlotte n'umwana w'imyaka 8 yamaze imyaka 2 agwaye kuko yatangiye byatangiye kumenyekana yuko agwaye umutima wugurutse nkuko babivuga nkuko no muvyeyi yatuyagiye hano babimenye afise imyaka igera kuri 6 nuko bimeze rero urumva ko bariko arasaba imfashanyo kugira ngo baje kumuvura cyangwa kumuvuza mu gihugu ca Sudan i Khartoum ku bitaro vya Batalyan nuko yari aussi presenter kuri micro iyi ni Amisho TV hama tukubwire yuko utari bwakore subscribe cyangwa wari wavyibagiye gato tukwibutse yuko kuno mwanya wo bikora kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bazabaronka ikorwa byacu hamuti bagiye gukora like cyangwa dislike share ku bandi kugira ngo nabo babone ivyiza cyangwa ivyo tugerageza kuzanya kugira ngo nawe ugire ico bivuze ko utibegeye na comment kugira ngo nawe umenye ico ushobora kuba uterera cyangwa ari ukudushimira ku bikorwa byacu tugerageza gukora byose urumva ko ari ibintu biba bikeneye cyane nuko bimeze bye bye dusubire kugenda ikiganiro gikurikira ariko ndakwibutsa yuko kandi uno mwana yifuza amafaranga ngana ni miliyoni 2 n'ibihumbi 747 y'amafaranga y'amarundi.